bumvikana. Ego none nyakubahwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu tubona kumenga bazava bagira bati abarundi n'u Rwanda bashobora kuba bapfa ibintu vy'amacakubiri kuko no munsi hatwaye uyu mu Rwanda uwo hagatwara mu Burundi bo badasangiye ubwoko umenga hataba hama hariho ibintu bibatandukanye mwebwe mubibona gute? Jewe sinovuga ko ari ivyo sivyo na gatoyi kuko yaba igihugu ubwa mbere hoho twebwe n'ivyo vy'amoko mu Burundi turabirengeye cyane twarabivuyemo. Ega nkubwira ikintu gikomeye cyane hajya mu bintu bishavuza u Rwanda hariho amasezerano ya Arusha. Haya tuza amasezerano ya Arusha benshi babona yayo mu Burundi hagati y'abanyapolitike mu Burundi. Oya imbere y'amasezerano ya Arusha y'abarundi hari amasezerano ya Arusha hagati y'abanyarwanda hagati y'ubutegetsi bwa Habyarimana n'abari ko baramugwanya bo muri FPR inkotanyi. Ayo masezerano ashusha cyane ayo mu Burundi yagaburira ubutegetsi abahutu bo mu Rwanda n'abatutsi bo mu iwabo hoho barabaho no kwikaranga muntu barenyaguza bakavyandika bati n'umuhutu n'umututsi niko byari bimeze baragaburira ubwo butegetsi. Hama rero amasezerano ntiyigeze aja mu ngiro. Mu nyuma rero abarundi bo bagiye bakayapfundikiye Arusha barayashira mu ngiro. Nashira mu ngiro neza u Rwanda rero ukavuga ruti abantu baradukwegeye bariko bashira iwabo barerekanye ko bishoboka kandi iwacu byaratunaniye. Iwacu tugeze kuho tubana neza abantu bariko baribagira mu minsi z'abarundi bazokwibuka imiryango bibagira ubwoko kuko ubwo bwoko narabivuze kenshi n'ubwomekerano babere kuri bwa bwoko bwabo bw'abantu bw'abarundi ubwoko bumwe buvuga ururimi rumwe busenga Imana imwe bufise imico imwe buvoma hamwe busenya hamwe busangiye gupfa no gukira. Ivyo rero abanyarwanda birabajya gose irababaza kuko ko nabo uri kurara abantu uri mu menganiro umwe imico hariyo dusangiye n'imiryango yo mu Rwanda n'iyo miryango iri mu Burundi baribaza bati none bajya abantu ko babishoboye. Yego cyane tuzobwira makungi ko byatunaniye. Ego cyane none mwahora muvuga muti abakoroni nibo basi b'u Burundi uno munsi turavye mwongeye ko igihugu cy'u Rwanda naco nyene cyagiye ku rutonde w'abansi b'u Burundi ntimubona yuko abo bansi bagiye kuba benshi cyane mubona mugiye kubakura gatwe imbere? Imana irabaruta Imana irabaruta tuvuga tuti ni nkuba mugabo si Imana. Twebwe ko twamaze guha intambara yacu urugamba rwacu Imana nibashake babe injojo n'injojo babe ibiti n'ivyatsi ntabwo badutera. Kandi hajya tuvuze abakoroni u Rwanda hajya n'umwungu wa gwaro yuzi ego u Rwanda urone y'umuhigi imbwa ntifushobora gufata nyine ugende guhiga nuko hari umuntu aba yayishuhuye haji woraba nababa dushuhuriye kuko igikorwa bariko barakora cy'ugahongabanya Burundi bagikorera bajya bakoroni nyene barabatuma batigenda mwe ko mwegeranye mu badurumbanye tuzobahibi tuzobagirira ibi bagaca baza rero hajya hanini nitwa none ntabwo bamufise ko bishobora gutuma umutekano uhungabana mu Burundi canke hamwe byoshika mugatana mu mitwe bakabarusha inguvu kuko bashigikiwe. Utambana na mukeba nta kubita urugohe yego nivyo barashigikiwe mugabo natwe turashigikiwe hanyuma kandi nakubwiye dushigikiwe n'ingabo n'umugwanyi cyangwa umugwanizi adasanzwe umuntu amaze gushigwa n'Imana uhagarikiwe n'ingwe aravoma Imana n'ingwe isumba izindi ngwe zose. Nuvo rero nta bwoba hanyuma nabone baratuzi hajya baratuzi ufatiye no ku majambo menshi bavuga baratuzi barazi neza yuko ejo bundi bavuze ngo bazoturindirira iwabo natwe ntituzogenda kuko twebwe tugomba kuja gutera. Murazi yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ati hariho umurongo utukura ntarengwa ati kandi ndaribwa hamwe hogira agakacira muhava bitoroha. Ayo yose amajambo y'iterabwoba mugabo twe turi nararibonye nakubwiye yuko ari umuntu aba yarabonye byinshi bigoye aciye mu ngorane nyinshi yarabonye ibara aho ibara rigwa ntaca bagitinya aba yarakomeye yarakomejwe mwene ayo majambo y'iterabwoba ntaduhungabanya. Hari no wavuze ejo bundi ngo twabonye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariko abwira abasoda yuko umurundi azomusanga hariya azomubika yapfuye canke akomeye yambaye impuzu z'igisoda ati ubwo uri ko baruko ibinwe bita déclaration de guerre nisijyambere nibisanzwe mugabo ndashobora kwambara impuzu z'igisoda ariko ntazi iby'igisoda singwane ndashobora narabaye umukorezi hari gihe nahora nigera impuzu za patiri mbwa sinacamba patiri ndashobora kwambara ibihunda n'ibihuba n'imitoto mbwa sinacamba igitoki ivyo nibisanzwe mena yose abo n'amajambo avuzwe kenshi amaze kuvugwa kenshi ivyo nta bwoba ntawe bitera ubwoba. Ego cyane mbega Blandine muho muri ko muri hweza ingene
bimeze uno munsi twavuga tuti u Rwanda n'Uburundi birashobora gushiranako birashobora gutana mu mitwe? Yego mwakoze. Jewe ndavye imigenderanire iri hagati y'Uburundi n'u Rwanda uno munsi, twebwe abarundi turakomeye kandi turaremye, turizigiye Imana yacu, abanyagihugu abene gihugu barakunda Uburundi, twebwe ntituzosotora u Rwanda, twe turi abanyamahoro n'abanyarwanda bari mu Burundi tubana bazobaho kuko basanzwe babaho, mugabo u Rwanda rwosotora Uburundi buzokwivuna. Ego reka nyene mbaze ikibazo nk'ico umuvugizi w'umukuru w'igihugu, mbega hamwe u Rwanda rwobandanya gusotora Uburundi nk'uko mubivuga, mubona Uburundi bwava rubwitanga bigatana mu mitwe, mwobwitanga? nakubwiye ko muri kahise byarabaye, twebwe dusaba Imana tuti harabaye ntihakabe.